Rero maze kuja universite mu mwaka wa mbere kubera nava ku ishure nkashika muhira ndyama atabindi nta kindi kintu ufise ukora ndiyumvira rero ikintu nokora cafata telefone nkwanze nja kuri YouTube nandika refre en papier rero cama ubwoko bw'amashurwe atandukanye kuri YouTube ndajako ndaraba mbona umenga biroroshe murabona aya nayo mu bwa mbere nca mvuga teka nkomeze ngira nzoteba shike kure basi nkore nkaya bariko barakora bone ariko sinshike intege okay. Uyu mwana maze kubona atanguye gukora utuntu amashurwe kuko yaricara mu cyumba ugasanga yibereye ngaho yavuye ku ishure ariko arakora akata tuno dupapuro rero maze kubona ko zishurwe rya mbere nararyohewe mbona arasubira rya kabiri ararikora nukuri naranezerewe rero mbere nca ndifuza ndavuga ati uyu mwana ndabona ibi bintu bizomufasha mu minsi iri imbere hanyuma rero niho twahora twicara iyo twicaye hano muri saro tuko turaraba nk'amakuru tukabona urundi rwaruka ruriko ruriko ruracisha ikiganiro ngaho kuri televiziyo nkabereka ati nimurabe abandi bana ingene biteza imbere mu buhinga bwabo mu mpano zabo kwiye guca ubwenge mukarabira ku rundi rwaruka mukashishikara mukaraba ikintu mwokora kugira ngo kize kibateze imbere umwana iyo agiye ku ishuri ariga kandi akaronka ubumenyi bakagerageza kuraba nk'umwana afise impano bakagerageza kuja hamwe bakaraba ingene bokora bagakoresha iyo mpano yabo. Akunzi ba Ciyo Media tubaramutse tubifurize amahoro y'Imana mugire aho muba mwubahwe nanje usangirwa navyo kataraboneka ni Ciyo Media ibanga ry'abatunzi. Uyu munsi twashitse mu Kanyosha novuga aho bita mu Busoro aho twagendeye umwigeme umu entrepreneur asanzwe akora utwiwe mu kwiyungunganya kugira ngo ashobore kwiteza imbere aho agiye kutuganira uko yabitanguye n'icagomba gushikako nihangira afise kugira ngo ateze imbere ugwaruka rugenziwe. Twagomba tumuhe kaze yidondora abakunzi bagacome turaguhaye kaze. Murakoze cyane. Amazina yanje ni Ozera Shugwe ry'Imana. Nkaba ndi umunyeshure mu gisata cy'iby'ubutunzi. Nkaba niga kuri IGL Campus Saint-Michel. Nkaba ngeze mu gisata ca gatatu. Nkaba ngeze mu mwaka wa gatatu. Ozera uyu munsi twagusanze aho usanzwe ukorera nibaza ko ari muhira. Aho usanzwe wiyungunganya mu vyerekeye gukora novita utugenegene canke utuntu ko gushariza ni iciyumviro caje ungana gute cyaje byazanaye kugira ngo utangure gukora igikoko? Iciyumviro kugira ngere kuri bino mubona hano byatanguye kuva kera cyane nta numwe ndazi abizi ko je byatanguye nk'iciga mu mwaka wa mbere. Mu wa mbere primaire? Primaire. Rero urumva n'izina ry'iwanje muraryumva ni Mashugo y'Imana Sera. Urumva je ndi mu mwaka wa mbere w'ishure twari dufise umwarimu umwigisha twigisha muri primaire. Rero yatwigisha kugira gucapa amashurwe. Rero je sinari nzi gucapa amashurwe ariko gusa nyene narakunda amashurwe. Aratwigisha gucapa amashurwe atandukanye mugabo hariyo ishurwe rimwe yatwigishije gucapa iryo shurwe ryo ryaranyoroheye. Rero turacapa nanje numva ndarishobora kuricapa. Mu mwaka wa kabiri naguma ndaricapa mbere no mu makaye mu wa kabiri mu wa gatatu na 5e année hose naricapa. Dengize 5e année nari mfise umugenzi yarafise ikaye cafiyemo amashurwe meza mbere asumba ryarindi. Ndamusaba yuko yomfasha abasakangabira iyo kaye yiwe. Acambwira ati nta kibazo rari ngabira iyo kaye ndayigumana nyene ngumanirabira amashurwe. Mugaciye iminsi baca barayinyiba.
numva ndababara cyane Mhm. kubera bari banyivye yakaye yanje Yo. camuga ati nta kundi kwa nari nonde ndayibura Mm. ndaje sinari nzi no gucapa gusa nari nzi gucapa iryo shugwe rimwe Mhm. rero ngeze mu mwaka w'indwi niho twavugana n'abagenzi abana tubana ngaha nyene mw'isite Mm. turavugana basi tufume ishuka Mhm. ntabyo twari tuzi ariko tuvuga ati tubyifondere Mm. turafata ishuka ya mutonye wanje ariwo mwabonye hajya Mm. ncapa rya shugwe nyene niga banyigisha gucapa niga mu wa mbere Mm. turarifuma gusa ubu iyo shuka ntayo kihari nayo kuyibereka Mm. hama turafuma ariko kwa ngeze mu mwaka w'icenda Mm. ntivyakunze kumva ndanya kwanza gucapa gufuma ayo mashuka kwa nta nivyo nari nzi ryatari Mm. turamanza nafise n'undi mugenzi nyene yarazi gukora amashukwe mu butambara Mm. ca ndamusaba basi nawe ko yonyigisha kuyakora Mhm. arabinyereka mugabo bwari buto mvuga ati oya wapi ca namanza ndabiheba ariko yoyo warashira ku mpuzu canke kumfutano hajya ku mitamani Mm. nyene turayakora nayakora nyene ari umuntu asabye nkamukorera ata mahera uri kurabironka. ico gihe Mm. mugabo mvuga ati oya ndiko ndaruhira ubusa ca namanza ndabiheba Mm. cangera mu mwaka w'icenda kwa nimije gukora konkuru kwanje Mhm. ca namanza ndabiheba ca nca kwiga muri interna mu mwaka w'icenda no mu 11 Mhm. mvuye interna niho naciye nsubira ndagaruka ndasubira ndakorera amashurwe yo mu bitambara Mm. amugana naho nyene mbona ntibihagije ca namanza ndavyihoza ndaheza amashuri rero maze kuja universite mu mwaka wa mbere Mm. kubera nava kw'ishure nkashika muhira ndyama ata bindi nta kindi kintu ufise ukora. ndiyumvira rero ikintu nokora Mm. ca mfata telefone kwanze nja kuri YouTube Mm. nandika refre en papier Mhm. rero cama ubwoko bw'amashurwe atandukanye kuri YouTube Mm. ndajako ndaraba mbona umenga biroroshe Mhm. ca ndatangura ndakora nanje kubera ibikoresho naciye ndondera umuntu aramfasha kurondera ibikoresho Mm. ivyo bikoresho maze kubironka nanje ndatangura gukora mugabo maze gukora ishurwe rya mbere Mm. niri Mm. mubona ngaha murayibona Mm. iri niryo nahereko iryo niryo watanguye kwigira ko ni example. Okay. aho nigene narikoze mugabo mbona umenga narikoze nabi nayo nyene Mm. Ntiwaryishimira. Okay. ndabandanya ndakora nayo murabona aya nayo mu bwa mbere Mm. nca mvuga teka nkomeze ngira nzoteba shike kure basi nkore nk'aya bariko barakora Mm. bone ariko sinshika intege. Okay. ndakora ayo mperuka gukora naya vuba Mm. namubona ngaho murabona ko ari meza cane Cane. ego Okay. Hari kantu wavuze ngo nico gituma banyitwa Shugwe. Iryo zina ryaje ugitangura mu wa mbere canke bari kwise utanga kubera bakunda amashugwe. oya Eh. ari nisenye n'abavyeyi banje nkivuka Okay. eh Nibaza ko uyu munsi uri kuraraba n'ivyo kugira utangura ico gikorwa wiyumvire ikintu ca mbere nuko wabona ushomeri aho umunyeshuri ashobora guheza amashuri akabura ico akora ariko wumva yuko wabitanguye ukiri muto ariko uravuga ati ifoye ko ndavyameliyora bigakura. ego Mu gutangura ikintu cyose intango yamigoye niko bavuga mu Kirundi vyarakoroheye. oya ntivyanyoroheye na gato Mhm. kubera ko kugira ndonke bino bikoresho kwanja ni ibintu bigoye kwanja cane aho nangi nk'ubu Mm. je sinari nzi naho babudandaza buno buntu mubona buri ku ndani Mm. ego gusa narasavye abagenzi basi bankuriye Mm. ndababaza basi aho nobukura hariyo uwamfashije kuburondera Mm. Okay.
numva ari igikorwa cy'iteka kandi kuba uyu munsi washobora kubagera ku intambwe mbega wewe nkawe Ziera wifuza ko umugambi wawe ugera kure cyane uvuze ugera kure cyane afite umuntu wese afite mu gukora ikintu afite objectif n'icyo agomba gushikako kubera ko ambura umunsi ukora amashugwe hamukaronka abakiriya kandi ukabikora wenyine urakeneye ko hari mushaka gukora muri benshi mugakora byinshi kandi abantu bakamenya ko ivyo mubikora ni ukuvuga ngo vision yawe niyi afite shaka jewe ubwanje nakwifuza yuko noshika kure muri bino bikorwa byanje mubona hano ngafashanya n'abagenzi tugakorana nyene tukagira ngira nka entreprise ikora amashugwe ego nibaza yuko uyu munsi abajene benshi ko barajijuka ariko barava muri vya bindi vyuko umuntu ava ku ishuri avuga ati nzoca ndonka akazi ka leta cyangwa ka privé ariko siko bikiri kuko turazi twese yuko ibishomeri ari vyinshi ariko hari uwavuze ngo nibaza ngo yavuze ati umuntu umwe azi ikintu kimwe mu bantu ijana ngo nakazi bisigura ngo uyu munsi wewe amba uzi gukora amashugwe mu bantu ijana nakazi wa crey ariko wewe rero objectif no kuvuga ati jewe aho ubwo nshaka gukira je nyine nshaka nabandi ubwo mu kibano baze tubikore okay nibaza ico no ikindi kibazo no kubaza iyo umuntu ariko arakora ikintu arakeneye abamushigikira abamufasha nibando ushaka kwa gushigikira kambe na mbere shaka nka leta ishigikire muri kino gikorwa kubera ko ubu ngitangura bino ano mashugwe impapuro mubona hano rumwe narugura 50 izankurera nazo nazigura 10 ariko ubu zaraduze ezo zero burusigaye rugwa rumwe 10 izi nazo turasa 50 atresa eno saba leta yuko cungera nk'ibiciro ego hariho abantu bashaka kuza kumviza ikiganiro iyo umuntu ariko arakora ikintu avuga mbega hari akeneye ko hari umuntu bashaka imitahe ego ntangorane oya uvuze ngo ntangorane womengo afite mu gushira imitahe mu kintu abantu barumva uburyo ico kintu kizoba gikora kubera uko wabitanguye urafise nuko wifuza ko gikorwa uko wa planify ico gikorwa cawe kubera ko amba ukoresha amashugwe ukabikora uri wenyene urakeneye abandi bagufasha kandi urakeneye n'uburyo kubera ko hari hano nasomye kuri andika magazine wavuze yuko mu gukora iyo umuntu agwaye commande arinda kugwa avance ariko wowe ntivyaye ugenda guca ubwo warukeneye abantu bashaka amafaranga hamugakura ama produit menshi ayo ma produit menshi umaze kuyakora hama abantu bakaza pana ko barinda gurinda kuduha avance abo ocumengo uri gukora ibintu bitavaho bi sinzi kuvyumva nawe ico rero nico kwiye kubasigura neza kugira batahure hama bashimwe imitahe bavuga ati okay dusire mu mitahe mu kintu kiniki kandi kirongoku kunuko intambamye nahuye nazo muri bino bikorwa byanje nuko twagiye duhura n'abantu benshi bagenda banca intege bambwira yuko ataco bizomarira ataho bizonshikana wowe muri ico gihe wowe bamaze kukubwira yuko ataho bizogushikana muri wewe wumva gute wumva ko wobihagarika wumva wo bandanye je narababara cyane kwanza kubera ko banca intege bambwira ati uriko yatumwanya rondera ibindi bintu wokora ureke gutumwanya kwayo mashugwe ariko je ntabwo byigeze benshi intege numvise no bibandanya nyene ngakomeza nkora aya mashugwe kandi uyu munsi urabibona mu musaruro ego urashima aho bigeze urabona yuko hariho inyungu ndabona yuko ari mu inyungu muri ibi nyene ndi gukora kandi abantu barabikenera kubwisha barabikenera inyungu iri muri ano mashugwe afite inyungu si kuvuga ngo n'amafaranga ahubwo nuko uyu munsi icyo ukenera ushaka kukironka iyo niyo nyungu ya mbere sinzi ko bitahora uko bitahora iyo umuntu nk'akarorero jewe yamba naho nasaba amahera mama yo kugira nje kwishuri ariko kubera nkora ibi bintu nkora amashugwe amahera mama ndankusaba jewe byo byose ndifasha muri bimwe nshoboye byo nk'umukobwa byakenera
vision ufise niyo kugera kure nkagira uruganda rukora amashurwe atari nk'ay'ibipapuro ego nkakura andi mashurwe ushobora kumesura kumara igihe kininiya nibyo ahubwo hariho nk'umuntu nzi bagira uduhereni bakoresheje bya bitenge ego nibaza ijya n'impuzu ariko kandi n'amahereni naturere ataramwe y'abanyamahanga kandi uwo muntu ntibaranamumenya ariko ndazi mu gihe bazamumenya kuko nabone ntagiye nawe kuba uri gukora ibi iyo uri gukora ikintu gitoya kiraduka hari igihe biba bisaba yuko uba hakeneye umutahe wowe urose umutahe ukwiye wokora ibingana gute nokora byinshi kuko jewe imigambi mfise ni myinshi cyane si gusa nashatse kuba ndahera kuyu ko ata buryo bunini nari mfise okay ni nk'abande wifuza ko bo ushiramo imitahe kugira ngo ukore byinshi umuntu wese yo bari kwakwikirana kino kiganiro akabona kiramuhimbaye cyane akumva baye interesse yoshobora guterera akamutahe nkagira donc mu ruganda runini okay nibaza yuko wewe nka wewe uyu munsi hari abajene benshi badafite icyo bakora wewe wobafashe cyo wobaterera iki nk'umuntu nkawe yashoboye kuba uyu munsi ariko ari yungunganya agakora ibi uyu munsi atashobora kuba ariko arasaba abavyeyi amafaranga ya déplacement yo kwifasha muri tumwe na turi cyo no baterera nuko bokura amaboko mu mpuzu bakagira ico bakora uko ibyo gukora birahari ni byinshi bareke kuguma bari bicaye ngo barindiriye ubuzi oya je no bahanura yuko boreka kwicara bakarondera ico bakora ego bakareka kuza baragora n'abavyeyi amahera kandi baraje amashuri ego barabariye minerval ariko bakaguma n'ubundi babasaba amahera ngo amamega n'ibindi okay nibaza uyu munsi ugwaruka hari impano zibarimwe ariko batazi hari ivyo umuntu yiga n'ivyo umuntu asanzwe yarasanzwe atazi ko abizi kuri wewe gukora amashurwe n'ivyo wiza canke n'impano wisanze ni impano okay impano yagiye gute kuvuze ngo ni impano wake watubwiye ko waravye YouTube ubwo warusanzwe ubikunda iyo umuntu akunda ikintu hajya n'impano kubera ntuwoza gukora ikintu udakunda okay ozera nibaza ko tugushimira cyane hari kandi kanumva twategeye tutavutse nagira murakoze cyane okay umuvyeyi wawe Zera aratubwira uko amaze kubona umwana wiwe amaze kuba ari karakora ibi bintu uko yavyakiriye nuko byamuryoheye abona umwana we ariko ariteza imbere kana wako atubwire muri bimwe y'ukuntu yabigenye tugwe kaze mama widondore abakonzi bagacometi murakoze cyane okay jewe nitwa Ndorukugira Agnes hanyuma nkaba mba hano nyene mu Busoro akaba ariho twatsindaro hanyuma rero jewe uyu mwana maze kubona atanguye gukora utuntu amashurwe kuko yaricara mu cyumba ugasanga yibereye ngaho yavuye ku ishure ariko arakora akata tuno dupapuro jere maze kubona ko zishurwe rya mbere nararyohewe mbona arasubira rya kabiri ararikora nukuri naranezerewe rero mbere nca ndifuza ndavuga ati uyu mwana ndabona ibi bintu bizomufasha mu minsi iri imbere hanyuma rero niho twahora twicara iyo twicaye hano muri saro tuko turaraba nk'amakuru tukabona urundi rwaruka ruriko ruriko ruracisha ikiganiro ngaho kuri televiziyo nkabereka ati nimurabe abandi bana ingene biteza imbere mu buhinga bwabo mu mpano zabo nanje rero nkaca mbwira abo bana ati namwe mukwiye guca ubwenge mukarabira ku rundi rwaruka mukashishikara mukaraba ikintu mwokora
kugira ngo kize kibateze imbere. hambavu yo kuva yo kwiga no kuja kwishuri muze muraba utundi tuntu mushaka gukora ejo tuzobateza imbere. Yego. Okay. Je rero narashishikara rero nkabibabwira rero niho nabona uyu mwana bitanguye nca ndaryoherwa ndanezerwa. Nca ndavuga ati mu minsi iri imbere nawe niyashishikara agakora. Kumbure azokwiteza imbere, ateza imbere n'abandi, ateza imbere n'abandi kandi usanga n'urundi rwaruka ruramufashije canke arabahamagaye baramufashije bakiteza imbere muri ivyo bikorwa vyabo. Okay. Mama, abana benshi bakunda gukora ivyo abavyeyi babo babaraze canke bari bakora. Mwebwe nk'umuvyeyi mubonye akora ivyo namwe bari musanze mukora ivy'amashurwe? Oya, twe ntitwigeze dukora ivy'amashurwe, ariko twege natwe kera twarakora nyene tukakura amaboko mu mpuzu tukakura, ugasanga umukobwa ariko arajisha inkoko. Twe twaradandaza. Rero mw'isoko twari dufise ikibanza cyo kudandarizamo. Rero niho twakuye uburyo bwo kwiteza imbere tukaronka naho tuba. Tukaba turi hano. Okay. Uyu munsi nk'umuvyeyi nivyo ubuzima bwa kera n'ubwubu buratandukanye. Hari abaca n'umugani mu Burundi ngo amase ya kera ntagiye mu rutaro. Uri kuraraba umwana w'uno munsi n'uwarutse nkamwe bwe mu caruka siko vyaremeze ubuzima buragoye. Wohamagarira ugwaruka wo gwigisha iki canke woruhanura iki nk'umuvyeyi yagize icabona? Ego jewe ugwaruka n'ukuri no ruhanurira gukura amaboko mu mpuzu. Umwana iyo agiye kwishura ariga kandi akaronka ubumenyi, bakagerageza kuraba nk'umwana afise impano, bakagerageza kuja hamwe bakaraba ingene bokora bagakoresha iyo mpano yabo. Nimba ari igikorwa babonye boshobora gukora nk'ubu yatanguye nk'iki c'amashurwe, bagaca baja hamwe bakagikora. Mugabo barakenera ababafasha kuko unye uburyo butakiboneka, bakabashigikira muri ivyo bikorwa vyabo, bakabona kwiteza imbere. Ego je no hano rugwaruka ko rutokwicara ahubwo gogerageza kuraba rugakoresha impano yabo. Okay. Ego. Katugushime mama kuba ubutubwiye ku by'ugwaruka no kugira ngo kwiteza imbere. Tubashimire cyane kuba mwaduhe kano kanya. Murakoze cyane na. Okay. Yego. Kwibutsa ko ari cyaganiro mukunda iganiro banga y'abatunzi aho tugendera abantu bamwe bashe gutera intambwe kwiyungunganya no kwiteza imbere bafite indoto zo gutera imbere. Rero ico tubasaba ni gushigikira impano zitandukanye twabarangiye womengo ni ibintu bisanzwe ariko n'igihe gikomeye umuntu ashobora kwimvira gukora amashurwe yo gusharija mu nzu ndetse abafise n'ubundi mugambi wo kuzokora amashurwe novuga ngo ari y'ikizungu abo bishobora twabarangi akorera mu Kanyosha neza na neza aho bitwa mu Busoro niho hasanzwe akorera ivyo bintu vyiwe vyo kwiyungunganya. Rero mu mutemwo nk'uraho akore vyinshi bishoboka kugira ngo ateze imbere na urundi gwaruka. Cyo tubasaba rero ni gusangiza iganira abandi kugira ngo kimwe na bose uzoba mukoze tuzi ko mwamwabikoze nabo utaho kindi kiganiro.